niye mpamvu ituma Imana yemera ko duca mu bibazo kandi tuyubaha kandi tuyisenga. Niye mpamvu ituma Imana yemera gushigirwa n'indwara kandi wama imbere yayo kandi uyubaha uyikiranukira. Niye mpamvu ituma Imana yemera ko abagororotsi bahura n'amarushwa. Muri Bibiliya aranditse muri Zaburi ya 34 murongo wa 19 ngo amarushwa y'umugororotsi ni menshi, ngariko Uhoraho iyo yaje kuyamukiza ayamukiza yose. Kubera iki none umugororotsi ari wahura n'amarushwa menshi, Imana ikaza kuyamukiza nyuma, hakuyamurinda ariko ikaza kuyamukiza nyuma. Mbega ayo marushwa, mbega ivyo bibazo bituruka kuri Satani canke n'Imana ibizana? Imana iguhezagire cyane. Turabaramukije mwese bakunze ibikiganiro, haracariho ivyizigiro. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Iki ni igice ca 7 aho turiko twiga uburyo 12 wo kwitwaramwo ukagera ku vyasezeranywe. Reka imbere yuko tuvyinjiramwo, reka tumaze gusenga Imana. Data ubwiza budasanzwe, sengeye umwene data ugiye kumva ijambo ryawe, reka rimwubake kandi rimukomeze, ko rimusanze ntaba ariko rimusiga, ariko rizari impinduka mu buzima bwe no kwimwerekeye byose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibahezagire cyane. Twarize impamvu zine zituma Imana yemera ko duca mu bibazo, kandi twarize isoko y'ibibazo katari Imana izana ibibazo, ahubwo ni Satani azana ibibazo mu buzima bwacu. Impamvu ituma Satani azana ibibazo, impamvu ya mbere ni kugira ngo tuve ku Mana, dukure ibyizigiro byacu ku Mana, twitotombera Imana tuyiveho, tujye mu bapfumu, tujye muri Freemasoni, twizerere Satani, twicira inzira, bitume tuva ku Mana yacu. Kandi ubuzima bw'umuntu bumatanye n'Imana. Umuntu avuye ku Mana acapfa. Nkuko ivyatsi bigubwa neza biri mwivu, niko n'umukristo n'umuntu agubwa neza ari mu Mana. Satani rero ashaka kudukura mwivu, ashaka kudukura ku Mana kugira ngo nitubeho neza, nidutotahari. Ashaka kudukura mu mazi, ni nk'urufi urukuye mu mazi ruca rupfa. Ashaka kudukura hari ubuzima bwacu. Niyo mpamvu azana ibibazo. Haleluya. Impamvu ya kabiri ituma azana ibibazo, abashaka nitwinjire mu masezerano Imana yasezeranye ku buzima bwacu. Impamvu ya gatatu, ngarutse kuri iyo mpamvu, Satani arazi ko Imana yacu itabesha, ko yabanye nayo imbere yuko aba Satani akiri Rusiferi yakoranye nayo. Imana yaramutumaga, arazi Imana igena ari yo kwizegwa, arayizi ko Imana igororoka itabesha. Ivuze ani ivuze ngo zabikora ibizobikora nyene, ntabwo izayivuguruza, ntabwo izayisubiraho. Mugabo rero kugira ngo Satani tubuze kugerayo, azana ivyo bibazo kugira ngo tuve ku Mana tuyitotombere, bitume tutinjira mu masezerano. Nkuko Abisirayeli yabazaniye ibibazo mu bugaragwa, azana inzoka, imyitotombo n'ibindi kugira ngo ntibabashe kugera muri Kanani. Kandi murabizi ko benshi bapfiriye mu butayu. Abashitse muri Kanani mu bavuye muri Egiputa ni Yoshua na Kalebu, abantu babiri bonyene. Rero Satani azana ibibazo kugira ngo bikunde nitwinjire mu gihugu c'amasezerano. Natwe igihugu c'amasezerano Imana iriko iratujanamo ni igihugu cyo mu ijuru, ntabwo ari cyano ku isi, ni igihugu cyo mu ijuru. Hamwe Yesu yavuga ngo ngiye kubategurira hanyu kugira ngo ahondi abariho namwe muba. Yesu abantu yagiye gutegura yavuze ko ari heza cyane, aho yavuze ngo vyakumarira iki? Kunguka ibintu vyo mwisi vyose ariko ugahomba ubwo bugingo budashira. Niye nyungu waronka nubwo umuntu yaguhisi yose ariko ugahomba ubwo bwami. Yesu yashatse kuvuga ati uwo wagiye muri ubwo bwami, uwo guha ivyo uzobona muri ubwo bwami, agaca guha n'inosi, aba ari wowe uyitwara, akaguha byose biri hano mwisi. Aturazi ikintu wohitamo ivy'ubwami bw'Imana. Ivyano kwisi wasanga ari bikeya cyane, wasanga ari duto cyane, wasanga ari umuruho gusa. Ariko mu bwami nta muruho uzaburiyo, nta ndwara, nta rupfu, tuzabaho iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Impamvu abakristo tutigera dukumbura ibwami, dukumbura iwacu, ni kubera mu eglise menshi yaratakaje mission, hakwigisha iby'ubwami bw'Imana ariko yigisha inyongera, akira imodoka, akira inzu. Ivyo n'abapagani barabironka, batiriwe barasenga, atana profesi biriwe barahabwa. Hakwigishwa iby'ubwami bw'Imana
mwigishwa ivyo muri ino si. Niyo mpamvu abakristo mukunda isi gusumba ivy'ubwami bw'Imana, no gutanga bibagora, kandi birivuga ngo gutanga bizana umugisha gusumba guhabwa, kandi ngo tubike ubutunzi bwacu mw'ijuru aho ingesi bisuma n'abambuzi bidashobora kugera. Tubitsa mw'ijuru biciye mu nzira yo gutanga, biciye mu gufasha imfuvyi abapfakazi, biciye mu kubaka inzu y'Imana, biciye mu gufasha abakozi b'Imana bariko batwara ubutumwa bwiza kure, biciye mu gushigikira abantu b'Imana, biciye mu gushigikira bene data abera. Aho tuba turiko tubitsa ubutunzi bwacu mw'ijuru. Ariko uno munsi abakristo ugiye bageze gutanga n'amajana 5, 1000, 2000, ariko ninde muntu araja kuri banki agenda atwaye 2000, agenda atwaye 1000 ngagiye gukibika muri banki? Ni kubera ko abakristo ivy'ubwami bw'Imana nubwo mubibyigwa, nubwo mubiziho gato, ariko nta rukundo mubifitiye. Niyo mpamvu umukristo iyo Imana yamwimye ikintu runaka yayisabye acava ku Mana. Ni kubera ko ni murondera Imana, murondera ibintu Imana ifise, murondera ubutunzi bw'Imana. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo mutabubonye muca mugirana, muca muja mu zindi nzira ziwanyu kugira ngo mubwironderere. Niyo mpamvu iyo mwana birose nawe muca muva ku Mana. Muzabisuzuma ibintu mvuze gatari ko bimeze. Umukristo ntabwo aza gusenga Imana kubera akakunda Imana, ahubwo aza gusenga Imana kugira ngo imuhe ibintu runaka, imuhe imodoka, imuhe umugabo, imuhe umugore, imuhe umwana, imuhe inzu, imuhe visa, yiyurira indege yigire mu mahanga. Nivyo bibasara imbere y'Imana. Iyo Imana itinze kubikora, bamwe baca baja mu bapfumu, abandi baca baja kwicira inzira, abandi bagaca babivamo bagasubira inyuma. Kagakiza bari bafite, ya nyota wabonaga ibazana imbere y'Imana, ukahiga aho wayibuze, ugahiga aho wayibonye ukayibura, ukumva naka yaracitse intege, ngo kuvyo babimbwiriye ngo ntibiraba, ngo kuvyo basengeye ngo nta kiracamwo, ngo sinzi ivyaha nakoze, ni Imana ndayihevye. Hari abantu bahevye Imana kubera hari ibintu runaka bari bayitezeho batabashije kubibona. Imana nawe yaragusuzumira rero iravuga ati ibi bintu nubwo no bimuha, ibi bintu ntaco yabimaza uretse ko yo cabitwara mw'isi. Niyo mpamvu birivuga ngo mwitwararike ivy'ubwami bw'Imana no kwesa no kugororoka, ibindi musabihabwa nk'inyongera. Ubutunzi bwo mw'isi nk'inyongera, ni inyongera Imana itanga. Mbere yuko Imana irema umuntu yamanje kurema izi nyongera, yamanje kurema ibizatunga umuntu. Imana ni rukundo, iragahora ku ngoma iteka ryose. Reka manze ndeka ivyo ngivyo, reka twiga uburyo bwacu 12 muri kino gice ca 7 uwo kwitwaramwo ukagera ku vyasezeranywe n'Imana. Dusome mu cete ca mbere Paul yandikiye Abikorinto, mu cete ca 2 mu cete ca 2 Paul yandikiye Abikorinto ibice vyaho 4 umurongo waho wa 16. Uno musi narabwiye ko tuza guhera ku ca 3 cyo twinjira ku ca 4 wakwifatamwo canke wakora kugira ngo ugere ku masezerano y'Imana. Narababwiye impamvu Satani azana ibibazo no kugira ngo agirene, no kugira ngo atuvane ku Mana. Impamvu ya kabiri kugira ngo nitugere mu masezerano y'Imana. Impamvu ya gatatu kugira ngo tubabane. Niyo mpamvu Satani nakora ivyo vyose uzunezererwe. Niba kwirukana mu kazi ntuzababare uzunezererwe, niba gutwara ivyawe ntuzababare uzunezererwe. Niyo mpamvu birivuga ngo ugutwaye ishati, ugutwaye ivyawe numusabe kubigarukana, ugutwaye ishati ikoti umuhebere n'ishati, n'umuntu nagutwara ico hejuru umuhebere n'ikindi, umuntu nagutwara ivyawe ngo numusabe kubigarukana. None kubera iki birivuga ngo numusabe kubigarukana kandi yakwambuye? Ni kubera ko bijya binatwaye ubutunzi. Ubutunzi no kugira Imana, ubutunzi no kugira Kristo, ubutunzi no kugira amahoro muri wewe. Bijya binatwaye ejo waronka n'ibindi mu gihe amaboko yabataracika. Birivuga ngo haracari ivyizigiro, igiti catemwe n'icyumva imvura kizasubira kunaga cye n'imbuto nk'izambere. Haracari ivyizigiro k'ivyo watakaje wasubira kubibona. Ubaha Imana ubumbwe n'ivyo ufite. Haracari ivyizigiro vyo kuroranirwa vyo kugera mu masezerano. Imana ishimwe cyane. Icya gatatu rero ni ugukura amaso kuyiboneka. Uburyo bwa gatatu muri bwa buryo 12 wo kwitwaramo kugira ngo ubashe kugera ku masezerano y'Imana. Uburyo bugira gatatu ni ugukura amaso kuyiboneka. Aha baratubwiye ngo amarushwa na y'igihe gito
mu cete cya kabiri Paul yandikiye abikorino ibice byaho 4:16 ngo nico gituma tutihebura ariko naho umuntu wacu wo kurukoba ariko arabora umuntu wacu w'imbere yamahinduka musha uko bukeye ngo nico gituma tutagira nico gituma tutihebura na mukristo akwiriye kwihebura. Imana ishimwe cyane. Na mukristo akwiriye kugirane kwihebura. Usomye icete cya kabiri Paul yandikiye abikorino ibice 5:7 havuga ngo kuko tugenda turongorwa no kwizera niturongorwa n'ivyo tubona. Umukristo nakwiye kurongorwa n'ivyo abona. Nukwiriye kumva kuri umugwiza tunga kubera ufise amahera kuri konte wubatse inzu n'imodoka. Paul yavuze ngo tuboneka nk'abakene ariko dutungishije benshi. Birivuga ngo Yesu yahindutse umworo kugira ngo ubworo bwiye budutungishe. Niwumva mvuze ko ndi umutunzi nuraba imodoka canke inzu, niki ijambo ry'Imana rimvugaho. Bibiri ivuga ko ndi umutunzi, ivyo ndabihamya nubwo mufuko no bafite yo 0 francs. Ndavuga ko ndi umugwiza tunga, ndi billionaire en dollars, ndi milliardaire en dollars, kubera ubutunzi bwacu ni bumatanye n'ibiboneka, bumatanye n'ivyo twizera. Niturongorwa n'ivyo tubona, turongorwa n'ivyo twizera. Yohana 11 Yesu abwira abamubwiye ko razaragwaye, avuga ko indwara atari yo kumwica ariko byarangiye razarapfuye mu mubiri. Womenga Yesu yabeshe, ariko ageze aho Lazaro bamuhambye yavuze ngo Lazaro sohoka, kuko yarazi ko atapfuye ahubwo asinziriye. Imana ihabwa icyubahiro, yarasinziriye. Haleluya. Nanje ciyana umuntu yapfuye, nanje ndavuga atarasinziriye. Ciyana umuntu agwaye ndatura ati iyo ndwara siyo gukwica. Nimuye n'umuntu akambwira ngo ndakenye, ndamubwira ati nimufise Yesu urumutunzi, nihagira ikintu usubire kwatura gukenye. Atura ivyo wizera yuko urugize urumutunzi. Birivuga ngo Kristo yahindutse icyaha ngo ncike kuba umugororotsi. Niwumva natuye ko dumugororotsi ntuzandenganye. Harabavuga ngo mwisi nawe ugororoka, nimba mwisi atawugororoka no mwijuru atawuriyo, none tuzaja he? Kristo yapfiriye iki? Ngo Kristo yapfiriye abanyavyaha. Birivuga ngo mwisi nawe uriyo no mwijuru, ngo kirese uwemera uwizera ko yogejwe n'amaraso ya Kristo, ukaba wemera wizera ko amaraso ya Yesu yakogeje, uri umugororotsi. Abana b'Imana niturongorwa nibigaragara. Yesu yaranatubugiye guca imanza dufatiye kubiboneka, yaratubujije. Birivuga ngo mu vyesho Yohana ari ya 3 ngo nubwo uboneka ko ugenda wambaye ngari kuri gusa, waruzi ko ari abantu biboneka ko bambaye neza ariko Imana yabareba ikabona bagenda Menya, kubera umwambaro w'abana b'Imana, umwambaro utubera imbere y'Imana ni Kristo Yesu. Abigalatiya 3:5 haravuga ngo ababatirijwe bose kuba muri Kristo bambaye Kristo Yesu. Umwambaro Imana itureba ikadushima, ntabwo ari costume, ntabwo ari kanzu yera. Umwambaro Imana itureberamo ikadushima ni umwambaro wa Kristo Yesu. Nta kintu wakora ngo Imana ikwemere kiretse kwizera ico Yesu yakoze. Imana iguhezagire cyane. Haleluya. Rero ikintu cya gatatu ni ugukura amaso kubiboneka. Ivyatumye abisire batica Goliyati, abisirayeli batica Goliyati suko yarakomeye, ni kubera amaso yabo bayasize kuri Goliyati bayakura ku Mana. Igihe cyose uzakura amaso ku Mana ukayashira ku bibazo byawe, ibibazo bizagukomerera, bizaba binini. Igihe uzakura amaso ku Imana yavuze ukayashira ku byo muganga yavuze, iyo ndwara izaguhitana. Ariko nukura amaso ku byo muganga yavuze, nukura amaso kuri iyo ndwara, naje gutangaza amagara meza, kubera birivuga ngo mu mishishagu ya Yesu twarakize. Nukura amaso ku byo bavuze abantu ukayashira guco Yesu yavuze, iyo ndwara ntuzayipfana. Nubwo bakubwiye ngo nikira, ndadekara amagara meza ku buzima bwawe. Nukura amaso ku byo bavuze ngo umugore w'imyaka 45 ngo ntashobora kuvyara, Bibiliya irabeshuza ivyo bintu, irabeshuza abaganga. Sara yavyariye mu myaka 90. Wihagarara ku byo abantu bavuze, hagarara ku Imana yavuze. Abandi bakavuga ngo umukobwa w'imyaka 30, 40, 45, 50 nta mariage yakora, mariage yaba Mana nirobanura ku butoni. Birivuga ngo nta kigore kizabura ikigabo cyaco. Wa mukobwa wereka kwiyemukira, reka kwiyandarika. Mariage irahari, urugo rwiza rurahari. Nta muntu n'umwe Imana yateguriye gucikira no gucikiza. Mwese imbere y'Imana hari mariage, kandi
kandi imbere y'Imana yaramaze gutegura uzabana nawe, ariko kubera irari ry'abantu ry'ibyifuzo byo muri ino si, ushaka kubana n'ufite amahera, nushaka kuruha, kandi birivuga ko mu isi dutegereza kubaho tutegereza kuronka ibipfuyemo ari uko tubizi yashu, ucukarikira ababyirondereye akaba ari buza kubana nabo. Niyo mpamvu no munsi nta ngo zihari ingo zubatswe ni nkeya cyane kubera ingo nyinshi zifatiye kubigaragara. Imana idutabare cyane, Imana igutabara inshuti yanjye. Rero ikintu cya gatatu ni ugukura amaso kubiboneka. Kura amaso kuri izo bigaragara. Nukura amaso kubiboneka uzakunda umugabo wawe, nubwo aboregwa, nubwo yiba, nubwo akora ibyaha, ariko uzamukunda nukura amaso kubiboneka. Uzamenya ko isengesho ryawe kigiye kimwe rizamuhindura. Erega natwe twara abanyabyaha Imana iraduhindura. Nukura amaso kubiboneka uzakunda abantu bose utarobanura, ariko nureba kubiboneka uzanga abantu runaka, uzagira inziga abantu runaka. Shuti yanjye uri kunyumva, kura amaso kubiboneka, kura amaso kubigaragara. Petero yasize amaso kubiboneka, agira ubwoba, amazi atangira kumumira igihe Yesu yaramuhamagaye, ariko aragendera hejuru y'amazi. Ariko kubera yakuye amaso kuri Yesu akayashyira ku mifunda yari inyuma, yaciye atangira kudobera. Kura amaso ku bibazo byawe uyashyire kuri Kristo, uzashika ku masezerano. Kura amaso ku byo uri kurabona uyashyire guca Imana yavuze, uyashyire ku ijambo ry'Imana, uzagera kure, uzakunda abantu bose, kandi ntabwo buzagira, uzahorana umunezero. Mwarahizagiwe cyane, muri umugisha w'amahanga, mwari kumwe na Apostle wa Kristo Glory Shine. Tuzosubira mu bindi biganiro bikurikira.